yihaye umurimo wo kujya kuvuga ubwo butumwa byarabaye mugabo sakazi yatumwe n'urwego rw'igipolisi rubijejwe si ujejwe kakazi kubwibutsamana mu gipolisi ekaye nawe tuzi muri ivyo bintu. Caporal de police chef Niyonkuru Jérôme yarabuze ibintu byinshi mbere washaka aranifatira mu gahanga aratuka inzego sumugumutsi n'umuntu akomeye mugabo gushika kuri uyu mwanya ahubwo ari mu biro by'inyamiramabi ari karumvirizwa ku makosa yakoze kuko wamenyesha n'amana bo mu gipolisi ntarimo kandi abamenyesha amana bo mu gipolisi barafise bavugira ubutumwa nawe bigiye yakoze ntawari yabimutumye niwe yitumye hanyuma akora n'ibitari byo yararenze amategeko yagirizwa kurenga amategeko abiri yo mu gitabo cy'amategeko mpanavyaha y'u Burundi bariko bamurabira ku itegeko amajana 264 n'amajana 237 ku majana 264 bavuga ibijanye na imputation dommageable irindi kosa niyo bita dénonciation calomnieuse ibyo byose n'amategeko ariko aramukurikirana kuko yambitse iceyi urwego kujya siko yari kubikora iyo abona yuko hari amakosa yabaye yewe ati ngenda murabe naka yagize iki hanyuma agashiraho n'ivyemezo ni umwe mu rwego rujejwe inyamiramabi igipolisi yabagwaye mu mutwe hariho urwego kwa muganga bakamupima kera noneho ntanagwaye hanyuma rero nawe nyine arivugira ati jewe cimvuga ubutumwa nyene turetse kuvuga nivyo ko yavugiye mu kibanza kitari ico sinavyajejwe kandi noneho yambitse ibara urwego rwose ivyo biturire avuga kuvuga ati naka twamufashe ariye igiturire kandi nikivyemeza ngiki aho yari kubafashije cyane hanyuma abajejwe bagaca bagira ico bakoze nawe yagiye mu ibarabara yambika iceyi inzego z'igihugu cyo gituma rero ategerezwa kwishura ku bibazo bijanye n'amakosa yakoze.